wo kuno munsi urukino rindwe n'abantari bake kuri jenda yabo no ya kabiri uza guze equipe itwa FC Barcelona nino equipe itwa PSG urukino ruza kuba runabera wanashaka kwibuga ca Barcelona cyitwa Estadio Olympique Rui Campagne no kuza kuba gice 3 ndakere tugaruka ko basore n'urukino nuvuga ngo rw'ama equipe ashaka kuri abiri yaba equipe ya FC Barcelona ino mu meza novuga ngo yitwa Hans Flick namwe n'ino equipe yitwa ndavuga Paris Saint-Germain yitwa Luis Enrique batako kina banashaka kuravye mu nkino zabo za hafi ni nkino shaka kuri 6 equipe yitwa FC Barcelona maze gutsinda bangaya gatanu hama equipe yitwa Paris Saint-Germain gatanu uno munsi n'ukino ruza kubuza abakinyi basore ruza kugaragara banashaka baza kubuza abakinyi batandukanye ku ruhande rwa equipe yitwa FC Barcelona za kuba witwa Joe Garcia Rafinha witwa Firmino Lopez Gavi witwa Ter Stegen mu ruhande rwa equipe yitwa FC Barcelona za kuba witwa Marquinhos Cavaqueria Ousmane Dembele Desiré Doué Noha Kamanu bakiraza kubura urukino kuno munsi gwino equipe ya FC Barcelona nino equipe yitwa Paris Saint-Germain nurukiza kuba rurindwe n'abatari bake basore kuno munsi kumugoro no munsi mu mateka ya FC Barcelona ndetse na equipe ya Paris Saint-Germain ni imigwi kuva ngira ku match ya mbere bagiye gukina kugeza muri 2014 igenekerezo rya 30 za gusanga Barcelona na Paris Saint-Germain bose baragogwa gutsindana ukuri kwamwe par exemple nko muri izi nkino uza gusanga niyo Barca basanga batsinze equipe ya Paris Saint-Germain baba batsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe canke kimwe kubusa niyo Paris Saint-Germain batsinze Barcelona baba batsinze n'imiburi bafise igitsindo kimwe cyonyine barusha Barcelona iki gihe Barca batsinze nko mu gihe kimeje cya 1997 Barca batsinze Paris Saint-Germain kimwe kubusa inyuma y'uko match ya mbere yo bahuye muri Ligue des Champions muri 1995 bari banganije kimwe ku kindi muri 1995 nyene match retour baca barakina equipe ya Paris Saint-Germain itsinda Barcelona 2-1 97 barongera kukina Barca itsinda kimwe kubusa Paris Saint-Germain 2012 barakinye banganya 2-2 gushika na 2013 barakinye banganya 2-2 2013 nyine barongera barakina match retour na nyine banganya ibitsindo bigira kuri 2-2 baca muri za penalty niho ngo vyaciye binasobanukira ni 2014 barakinye Barca batsinda na uko PSG batsinda ku kibuga cyabo batsinda Barcelona ibitsindo 3-2 muri 2014 match retour bacaja ku kibuga cya FC Barcelona baca biremeka Paris Saint-Germain ibitsindo bigira kuri 3-1 ubwo Paris Saint-Germain biratashe nuko muri 2015 barakinye equipe ya Barcelona batangura bagendera Paris Saint-Germain mu rukino gwibanze muri kimwe cya kane gishiri cyanyuma Barcelona baza gutsinda Paris Saint-Germain basanze mu kibuga cy'ibitsina bigira kuri 3-2 nako kuri kimwe murantunga hanyuma match retour bagiye kuri Camp Nou Barca baza kwifatira equipe ya Paris Saint-Germain batsinda ibitsina bigira kuri 2 byose kubusa bitsinzwe na Neymar Junior byose ko ari 2 muri 2017 beshi niho baca bibuka urukino rw'agatangaza rwabonetse rwazanye kuguhangana hagati ya equipe yitwa Barcelona na equipe yitwa Paris Saint-Germain bivyaje gute Barcelona ico gihe bahagurutse berekeza ku kibuga cha Paris Saint-Germain cyitwa Parc de Prince Parc de Prince mu gihugu cy'u Faransa bagiye bamaze gushikayo Paris Saint-Germain iravuga ngo murakoze kuza nimuze tubereke ibyo twabateguriye equipe ya Paris Saint-Germain iza kubatsinda ibitsindo bigira kuri 4 byose kubusa byatsinzwe na Di Maria 2 Draxler kimwe kuri pass ya Marco Verratti n'umugabo witwa Cavani kuri pass ya Thomas Meunier baza gutsinda ibitsindo bigira kuri 4 ubwo umukinyi wenyine yaranagerageje kubona izamu rya Paris Saint-Germain n'umugabo witwa Samuel Umtiti yateye kuri poto uru rukino rwasa rwerekanye Paris Saint-Germain nka equipe nziza igiye gutwara intsinzi imbere ya Barcelona baca baza kuri Camp Nou muri match retour baje kuri Camp Nou Barcelona baraza barikurayo babifashijwe cyane n'umugabo witwa Neymar Junior kuri double yiwe na pass decisive hatsinda umugabo witwa Sergio Roberto Roberto niwe hereje n'igitsindo nukuvuga ubwa mbere hatanguye gatsinda Suarez acatsinda Kuruzawa yitsinze no mukinyi wa Paris Saint-Germain no mudefasere kuri gatatu mudefasere hanyuma ku minota 50 umugabo wa Barcelona nako wa Barcelona bacabatsinda igitsindo kuri penalty cyatsinzwe na Lionel Messi ubwo Barca batidusikaje igitsindo kimwe bakiko baranezerwa ku minota 62 umugabo witwa Edson Cavani kuri pass ya Kuruzawa aza gutsinda igitsindo gisa n'igiha umunezero abakunzi wa Paris Saint-Germain bavuga ngo babirangije tayari aha Barcelona tugira tuyikuremwe biraheze urukino rabo umuriro umugabo witwa Neymar Junior kuri conference ndigisindo ku minota 88 w'urukino Neymar Junior kuri penalty yararose atsinda bw'itsindo ku minota 91 w'urukino ubwo rero hasigaye iminota gusa y'imisegonda nako imisegonda gusa umugabo witwa Sergio Roberto aza gutsinda igitsindo ku minota 95 kuri pass nziza cyane gose yarahawe n'umugabo witwa Neymar Junior biza kurangira equipe ya Barcelona ikuyemo equipe ya Paris Saint-Germain guhangana kuba gutanguye
kugwira nuko nyuma baje gukina muri 2021 ekipe ya Barcelona batangura bagenda ekipe ya Paris Saint-Germain muri kimwe nako bakira Paris Saint-Germain muri kimwe cya munani gishiri ca nyuma Paris irazibarya amagora agera kuri 4 kuri rimwe ibitsindo vy'umugabo witwa Kylian Mbappé rotini bigira kuri 3 n'igitsindo kimwe ca Moise Kean baza gutsinda Paris Saint-Germain match retour baraza gukina ekipe ya Barcelona biza kurangira banganije na Paris Saint-Germain igitsindo kimwe ku kinini baze ko benshi baca bavyibuka ibitsindo by'umugabo witwa Kylian Mbappé kuri penalty n'umugabo witwa Lionel Messi ku ruhande rwa FC Barcelona kuri pass ya Pedri Gonzalez nyuma barakina Barcelona baza gukina hari vuba cyane gose rero nigo rukino navuga ko ruheruka gukinwa hagati y'izikipe zigira kuri zibiri Barcelona batangura bagendera Paris Saint-Germain kuri Parc des Princes baza kuva batahukanye intsinzi ibisindo bigira kuri 3 kuri 2 baca baza ibisindo byatsinzwe na Rafinha 2 na kimwe cya Christensen kwa Paris Saint-Germain batsindiwe na Dembele ndetse na Vitinha hanyuma match retour baca baraza Barcelona kuri kibuga cabo baza gutsindirwa na ekipe yitwa Paris Saint-Germain bigira kuri 4 byose kuri kimwe mu gihe umugabo witwa Ronaldo Araujo yahawe ikarata itukura ku munota 19 ubwo nyine urukino nuko Barcelona biza kurangira bakuyemo na Paris Saint-Germain mu bisanzwe nangirageje guca ku mateka y'ivyo bahuye navyo kera kugira ngo tuze gushika kuri uyu munsi aho turi ndetse no guhangana kwabo iyo kwaravuye kwavuye kuri zine confrontation zikomeye no gukurakuranamwo kwishi kwagiye kuraboneka ndetse n'iziri montada zagiye ziraboneka hagati y'izikipe zigira kuri zibiri na cyane cyane za hafi kuva za 2013 nuko urakoze cyane uvuga ngo utubwira uvuga ngo ibi vyanonero babe banakene kuba banumva banashaka kugeza muri kano kanya ariko tuve ku vyatumye banashaka je guhangana navuga ngo ekipe yitwa FC Barcelona n'ino ekipe yitwa Paris Saint-Germain twinjiye kuvyo no munsi navyo vyamenze cyakuri babindi ndavuga ngo witwa Luis Enrique hamwe n'umeza uvuga ngo Hasfiki n'abameza uvuga kugeza muri kano katwo uvuga ko ari muri bameza uvuga ngo ba mbere ku isi kuno munsi kuko uravye ko arerekana wa mbere gutwara uvuga ngo Champions League atwabikoma bibe byo mu fasi tari bike udatandukanye nawe aza gutwara uvuga ngo La Liga atwana n'ibindi bikombe bitandukanye nk'igikombe cy'umwe na Super Coupe uno munsi Houston ino ekipe yitwa FC Barcelona neza ko yakiriye ekipe yitwa Paris Saint-Germain twumvise abakibaza ko baraboneka abatanda kuboneka abatandukanye kuno munsi tuza kwa twitega iki hagati ekipe yitwa FC Barcelona nino ekipe yitwa Paris Saint-Germain ko banashaka n'uwitwa lamine yanagarutse n'abandi kintu batandukanye ariko za ko buranda avuga ngo abatandukanye ekipe Paris Saint-Germain nka ba Dembele ba Kivyo n'abandi batandukanye uno munsi rukino kuno munsi turisho imeze gute tuza kwa tubona ari mashiza kwigenda gute nuvuga ati kino gono munsi nuvuga teruza kwa rukino rudasanzwe cyane kanatsinda biragoye kumva ko tanga directement yutabaye umufana niyo nabonye vyorohera kumva ngo nakaratsinda canke ngo twe turatsinda canke bana kabaraza gutsinda ariko uri umuntu nuvuga ati urabira ivy'umupira hafi wisunze amateka y'uno mugwi wa FC Barcelona ndetse na Paris Saint-Germain n'abantu kuva na kera ubona ko ari ya migwi gutsindana ibintu byabagora cyane kuko ugarutse no kuraba amateka yabo ku ntsinzi bamaze kuba banafise bamaze guhura inshuro zigera muri 16 nizo bamaze kuba banahura hariya mu FC Barcelona bamaze gutsinda inshuro zigera kuri 6 Paris Saint-Germain nabo bamaze gutsinda inshuro zigera kuri 5 bakaba bamaze kunganya inshuro zigera kuri 5 gusa novuga ati ubudasabo hari mu rutsindo rugera kuri ni intsinzi imwe gusa niyo FC Barcelona isumba uno mugwa Paris Saint-Germain urabona neza na neza nabantu gutsindana ari ibintu bisa nkaho byagiye birabagora cyane biragoranye kenshi mu nkino nyinshi ari nkino nyinshi usanga bagiye baranganya urana ko ngaha mu nkino 10 novuga na 6 bamaze gukina zose bamaze kunganya 5 gusa yego urumva bamaze kunganya 5 mu FC Barcelona afite 6 urumva ko neza na neza mu mateka yabo n'abantu bagenda begeranye cyane bigoye cyane kumva ko no munsi uzango nakaneza gutsinda nivyo ni migwi yose igera kuri 2 isa nkaho igaragara nk'imigwi ikomeye cyane ku mugabane w'Uburayi muri no munsi FC Barcelona no munsi ugenga ukumva FC Barcelona umva FC Barcelona ikomeye imeze neza ifise ba lamine ifise ba Pedri Gonzalez ifise ba Frankie de Jong ifise ba Marcus Rashford ngaho bakinyi beza cyane ko baraharugwa nk'abakinyi nk'umukinyi ashobora no kunagurwa burundu mu FC Barcelona bafise ba Rafinha kanatsinda no musina za kwa ikaragara mu kibuga ariko garutse ku ruhande rwa Paris Saint-Germain nabo bafise ba Ousmane Dembele ntaza kuba ariko anagaragara mu kibuga no munsi ba Desire Doué nawe nyene uwo mukinyi taza kwa ikaragara mu kibuga mu rukino guno munsi kandi kanatsinda ariko bafise ba Barca baza kuba bahari bafise ba Gonzalo Ramos baza kuba bahari Vishka Kvaratskhelia nawe nyene umukinyi miza cyane afiswe na Paris Saint-Germain ko nawe nyene bya sinzi neza ko aza kuba ariko aboneka mu rukino nawe ntarimo mu baza kuboneka ku rukino guno munsi ariko barasigaranye ba Vitinha basigaranye ba Neves barafise ba Nuno Mendes bafise ba Ashraf Hakimi
abo bose n'abakinyi bashobora kuza bagakora vyiza ba Barca bose baraho abakinyi novuga ati bashobora kuza bakabikora ivyo Dembele yokoze ugasanga Barca araje arabikoze muri rusange rero novuga ati n'urukino birugwanye cyane kumva ngo nakaza gutsinda ariko n'urukino ruza kuba rudasanzwe ariko je kubwanje nka je amahirwe menshi numva ko norekeza kwa Barcelona kuko baza kuba bari no muhira kanatsinda nisunze no ku majambo yagiye arakogwa muri mu press conference yagiye arakogwa n'abakinyi ba FC Barcelona ndetse n'umumenyereza arimwo Détente Afrique no shobora kuvuga ikibazo kimwe aravuga ati ku rukino rwa hafi bariko guhura burya Paris Saint-Germain ndetse no mu FC Barcelona urukino rwagagaye ikarati tukura ku ruhande rwa FC Barcelona ikozwe Ronaldo Araujo kuri pressure no vuga ati yari yatewe n'ubuno butsatizi bwa Paris Saint-Germain Barca yakoreye ikosa Barca hari ni kosa yakoreye Barca je nabonye ikintu kivuga giti ku rukino rwa Paris Saint-Germain rwa hafi ruheruka bahura na Barcelona intsinzwi ya FC Barcelona ifise nk'uruhara n'uno mumenyereza Xavi Hernandez kuko n'urukino rwagaragaye ubona ko no mwana kiri muto lamine hari ukuntu yari yagoye cyane ino defense ya Paris Saint-Germain lamine hari ukuntu yeka ratuma abakinyi ba Paris Saint-Germain batumva ko bisanzuye cyane mu kuduga imbere kuko baravuga ati umwanya n'umwanya no mwana aradukorera ko ini imbere kanatsinda ni mu gihe Barcelona yari imbere cyane y'igitsindo kimwe ku mugwa wa Paris Saint-Germain kanatsinda ni pass nziza cyane decisive yari yatanzwe no mwana lamine ubona yuko yari yagoye cyane nuno mendes ariko ikarate tukura cyane yagiye kugaragara kuri Ronaldo Araujo biza kurangira uno Xavi acakuramo lamine aka kugira ngo bikunde yuko inziza mu yindi defense baze gukina neza canke baze kuzibira no mugwe wa Paris Saint-Germain byaciye bisaba rero ko Xavi akina jeu defensif rero uje gukina jeu defensif ku mugwe nka Paris Saint-Germain ufise attack irimo bano ba Barca ndetse na Ousmane Dembele uje kwitera mu bibazo cyane bikomeye cyane nabonye ko rero intsinzwe ya Barcelona yagiye kuba ifise nk'uruhara cyane no menyereza Xavi kubera yuko vyaragaga ko FC Barcelona ifise ubushobozi bwo gutsinda Paris Saint-Germain ariko kanatsinda ngarutse ku majambo yavuzwe nuno Détente Afrique yaravuze ati uno Luis Enrique yaragerageje gukoresha abakinyi biwe bazi gutera pressure mu kinyi Ronaldo Araujo kanatsinda Ronaldo Araujo no mukinyi akunze kubana panika mu kibuga ubona yuko harageze yaho ubona ko panika yabuze amahitamwo no gukora uko bishoboka kose kugira umukinyi atamurengana yo kenshi wasanga Ronaldo Araujo aramukweza umukinyi canke aramufashe ukabona akakora ibimworohera byose bishoboka byose kugira umukinyi atamurengana ukabona bije kumuviramo n'amakosa agiye kuba nakora bikaza gutuma n'amapenalty agiye kugaragara canke n'amakarta twagiye kugaragara kuri Ronaldo Araujo muri rusange rero novuga ati kuba Détente Afrique yamaze kubona ico kintu kanatsinda vyamufashije kugira ategure no mukinyi na Ronaldo Araujo canke ategura abakinyi biyo bose muri rusange muri defense kubera ko Paris Saint-Germain ifise attaque ikomeye cyane attaque ishobora kugukorera ibishoboka byose kugira igutsinde ariko kandi na Barcelona ifise ba Pedri Gonzalez nk'urufunguzo rwa FC Barcelona inzira nziza gushaka kuza gutsinda barahari baza kugaragara mu kibuga nako kanya ko kugira ngo turabati ya mire nziza twadugize iminsi duhayagiza ya Paris Saint-Germain ndetse na mire ya FC Barcelona ni yahemiriye iza kudomina yindi ni yahemiriye iza kumerita yindi kugira ngo tushobe kubona gutandukanya mu gukomeye hagati ya FC Barcelona ndetse na Paris Saint-Germain kuko kanatsinda muri kano kanya ni imigwi harugwa nk'imigwi kina je imwe ni imigwi harugwa nk'imigwi ifise bamire beza cyane ku mugabane w'Uburayi no musi duharura ni imigwi kandi harugwa ifise attaque nziza cyane ku migabane w'Uburayi tuvuga ngo bafise nuko muri rusange muri Barcelona baza ko badafise umugabo witwa Rafinha aza kwasubiriwe n'umugabo witwa Marcus Rashford nawe nyine ashaka kugutangira ibintu biteye ubwoba baza ko babuze umugabo witwa Joan Garcia afise Uchestes ni bateguye kandi ameze neza cyane gose mu izamu baza ko babuze umugabo witwa Fermin Lopez afise Daniel umuntu avuga ngo amusubirira bafise Alejandro Balde bitaramenyekana neza bivanye no kuwe ari mu myimenyerezo ariko arakora mugabo Gerard Martin hari kugira ngo amusubirire kandi bikagenda neza kubera ko aramaze no gukina inkino ziwe nk'umusubirizi nyinshi bafise Gavi yavunitse na Ter Stegen ataco bavuze kinini equipe ya Paris Saint-Germain ifise umugabo yitwa Kvaratskhelia yagize akabazo k'imvune bafise umugabo witwa John Neves aza kuba ahari mugabo wehora mu mvune ba Marquinhos mugada ko ahari wewe aza kuba ahari mugabo yahora mu mvune Marquinhos si hari Marquinhos ashasubirirwa Marquinhos yanagarutse harimo mu bagarutse araza kiniro musa arimo Marquinhos arimo mu bakina arimo Paris Saint-Germain arimo arimo mu bakiniro musa yo baramahirwe menshi kubera ko nta mukinyi w'umusubirizi we bafise hanyuma kandi bafise umugabo witwa Ousmane Dembele atahari bafise na Desiré Doué ahari Fabian Ruiz yagarutse uravye uza gusanga namwe mu mazina akomeye ya Paris Saint-Germain yahora mu mvuna agiye kugaruka kubera ko par exemple nka match barako gukina umugabo witwa Luis Enrique vyabaye ngombwa ko azana abakinyi nk'abambaye azana abakinyi nk'aba Kangin Lin na Zaire muri atarakunze gukoresha azana abakinyi nk'abazabanye muri defense kugira ngo arabe yuko yova imbere ya equipe yari kwahura nayo
Paris Saint-Germain ni ekipe nziza mugabo yubakiye ku ma individuality umugabo yitwa Luis Enrique yubatse abashira hamwe batanga ibintu byiza. Marquinhos ntakina abasore yewe nyihanganire kabisa. Nari nzi yuko ari ahantu nyine handi. Nako ndabi Yari byavuzwe namwitiranije ngira hari mu bakinyi bose bari bavuze ko bataza gukina na gato nyari umugabo yitwa Ousmane Dembele, Desire Doué na Marquinhos ajye na Kvaratskhelia. Rero nuvuga ko Paris Saint-Germain ni ekipe yubakiye ku individuality. Biragoye ko Dembele avayo hanyuma umugabo yitwa Gonzalo Ramos azengo atange ibintu bisa n'ivya Dembele. Biragoye ko Desire Doué avayo hanyuma Mbaye acaza ngo atange ibintu bigomba gusa n'ivya Doué. Oya biragoye cyane. Nta naho bihuriye na gato. Na Barca niyo shobora gutanga ivyo Kvaratskhelia yatanga. Muri abo bose uwoza gerageza nyene para kuja kuri rwa rugero witwa Barca. Naho nyene niyo kuko Kvaratskhelia style de jeu wakina. Nuko ni wa mukinya kina satira mugabo kenshi aguma yiruka zunguruka hagati inyuma umusanga hari hano usashoboka ni habari. Rero vyaca byorosha umukino w'umugabo witwa Ruiz akina hagati mu kibuga Fabian bigatuma buri gihe umusanga imbere mu busatizi kubera yababizi neza ngo umudefensire wanje araza kufasha kuzibira. Ubwo rero je kubwanje kwibura rya Kvaratskhelia kwibura rya Dembele kwibura rya ajye umugabo yitwa Nako Desire Doué ndabona ihungabana ry'aba bakinyi bo hagati mu kibuga ekipe yitwa Paris Saint-Germain kubera ko baza gufata imipira badashobora kuyiha wa mukinya ashobora kuyikonserva yitwa Desire Doué batayiha wa mukinya ashobora kuyirukana akashikana imbere yitwa Ousmane Dembele batayiha wa mukinyi ashobora kwirukana yitwa Kvaratskhelia. Defense barahari Pacara harameze neza cyane gose Nuno Mendes agaze neza cyane gose ndetse n'umugabo witwa Achraf Hakimi ku mpande nuvuga ko ari sawa mugabo je kubanje ndabona uko haza kubukana kameze nko guhungabana hagati mu kibuga ndetse no mu busatirizi na cyane n'umukinyi yitwa Vitina ndetse na Fabian Ruiz baje ku kibuga muri kano kanya ari abakinyi bahora mu mvune. Ubwo rero iyo ndavyirukino nyibaza eskeruza kwava rugenda gute ku bwanje yego mbona Paris Saint-Germain iza kwisanga inyuma ya Barcelona kubera ko Barcelona nubwo afise abakinyi bavunitse urabona ko niba abakinyi nivyo bavunitse mugabo aba basubiriye hari amahirwe menshi ko bashobora kwinjira bagatanga ibiharo byiza kunganya hafi nivyo abakinyi bahora mu kibuga neza cyane. Ikindi kintu kiza guca gikora ni ibyo hansi Flick n'umugabo yitwa Luis Enrique baza gukora kubijanye nuko baza gukenyura ino match. Umugabo baza gukoresha ubwoba ashobora kuza gusanga ataye ekipe yo mu kangaratete kandi yakabaye ari wa mugabo ashobora gutsinda cyane cyane umugabo yitwa hansi Flick. Je kubwanje nubu bavuga ngo afise amakinga ku mugabo yitwa no Barate oya akina imbere inyuma Ronaldo Araujo. Nubwo bivuga ngo afise ngo amakinga ku mugabo yitwa Ronaldo Araujo mu defenseur ashobora gutanguza mu kibuga mbona umenga byakabaye byiza no guye mushira mu kibuga nta kibazo byo babitwara mu bakinyi mbona bashaka gutangura wanashaka ndabafise ikidugo bashoje ndanabagaruka ko ivyo vyagaragaye wanashaka witwa novuga ngo amayenzo kuri babiri bashaka kuvuga ko aje gutanguza kuravye kuruhande wa equipe ya Barca ko ravuga wiko sese ni badagushaka gutangura mu kibuga mu vyumvene ashobora mugiye muri defense Paul ku Barca Eric Garcia ashatse kuvuga kuri wa Ronaldo aje kuravuga Jire Kunde kuri kabiri Gerard Martin kuri gatatu hagati mu kibuga ni Frank de Jong Dani Olmo Pedri Gonzalez Lamine ku ruhande Rashford hamwe na Ferrato bashaka gutangwa mu kintu waba bane babiri tutumwe ku ruhande rwa equipe yitwa Paris Saint-Germain ya Luis Enrique ni batatu bane batatu mu igori witwa Lucas Chevalier batakishwa muri defense witwa Lucas Bernardo William Mpako hamwe witwa No Zabanyi hama Hakimu ku ruhande Nuno Mendes Uno Mayururu hamwe na Zai Emery hama bakatakishwa witwa King Iniri hamwe na Gonzalo Ramos tutibagiye witwa nde Barca nibo bakishobora kubabona tangura no kuno munsi biko biravugwa bashobora kubashobora gutangura cyo kubwaje mvuga ko ni vyubwa mbere na mbere nko kurande rwa FC Barcelona umugabo yitwa Robert Lewandowski no musino musiganze kubera ko ugerageje kuraba burya Paris Saint-Germain ikomeye hagati ahaninisha cyane ku mukinyi yakina kuri numero 6 yitwa Vitina niwe mukinyi agomba gufasha equipe yitwa Paris Saint-Germain gukora byose bakora kujya Pedri Gonzalez bifasha Barcelona. Umugabo yitwa Vitina nabakeneye umwidegemvye w'ivyo akora mu kibuga kubera ko iyo amaze kuronka hari ukuntu agerageza gufasha equipe yiwe kongera kwisuganya mu mutwe kugira ngo bagaruke ku rukino rwabo rwiza kandi bimaze gukunda biraza kugorana ko umukinyi wundi aza kuja yitwara neza ariko arakinasha cyane ku ruhande par exemple nk'umukinyi yitwa lamine aza kwafatanya n'umukinyi yitwa Nuno Mendes n'umukinyi ashobora kukumetiriza mu rukino mu gihe aje ameze neza cyane gose uwo munsi Nuno arashobora kuza gufata lamine bikanga ko lamine ashobora gucako aba bakinyi mugabo
yamaraza gufashwa n'ikintu kimwe nuko abandi bakinyi bagenzi baza iza ko rero Truvaiza gusubira kwihura nuno Mendes n'uwitwa lamine tuvyibuka ko bahuriye mu gikombe umwe akinira Portugal undi akinira ikipe ya Espagne ariko nizeye ko vyoroheye nuno Mendes gufata lamine bivanye n'umuntu bari kumwe muri iyo kote ariko no musi jembo nako bigoye cyane gufata nuno Mendes gufata lamine mu gihe ari kuri kote imwe na Jules Kunde kubera ko nariko mvuga nti Barcelona ikintu kiza gufasha lamine nuko bwa mbere na mbere atangura kuza kuko forme za zino mugabo zo ni nziza na match bari kwagukina rero amanota agera ku 9 no mugabo yitwa lamine nuno Mendes yeah nuno aza kugurwa na lamine ku kintu kimwe cyaba kuri Chelsea kimwe Barcelona baze gukina bamubuza amahitamo sivyo bamubuza umukinyi mubonya washobora gufata kubera ko araza kugerageza gufata lamine hacenja mo Jules Kunde akinja mu par exemple nka Ferran Torres kubera ko Ferran Torres no mukinyi aguma zunguruka muri defense adverse ya giriki biraza gutuma umugabo witwa Nuno Mendes atakara bitumira lamine ashobora kuronka kuntu muca ko vyoroshe kubera ko kudapanika kwa Nuno biraza kuviramo ikibazo gikomeye umugabo witwa lamine mugabo niyo mpamvu andiko ndaza gusa n'ugomba kuverifya nako kuvuga kuri nimero 9 niyo mpamvu ngarutse hagati mu kibuga ku mugabo witwa Vitina igihe arose umutekano ashobora gukina vyose yifuza gukina hagati mu kibuga kandi agafasha equipe kugaruka mu mutwe akabategura gatuma equipe ishobora kugaruka ku rugero rwiza ubwo rero Barcelona baza gutegereza kugira mu nimero 9 ashobora gufasha kuvuruga umukinnyi ariko akina kuri 6 agashobora no gufasha kandi kuvuruga aba defenseur central baza kuba bari mu kibuga ubu rero ni arahari uwo mukinnyi none yitwa Ferran Torres ku rutare hanyuma equipe ya Paris Saint-Germain vyanka bikunda nubwo bavuye mu mvune ishobora guhatiriza kandi baze kwiza guhatiriza kuzana mu mugabo witwa John Neves kugira ngo aze kubafasha mu bijanye no gushikana imipira mu basatirizi kubera ko niyazana umugabo witwa akagangu kitwa Zaire Emery biragaragara ko bivanye n'inkino nk'ika ariko karakina vraiment ubushobozi imbere ya equipe yitwa FC Barcelona hagati mu kibuga hasanzwe hari Pedri Gonzalez n'umugabo witwa Frankie de Jong byomugora kwakina cenemeza ko uravye muri rusangi ahanini uretse defense ya Paris Saint-Germain ndetse no mwizama kagasoke kitwa Chevrolet kagafaransa kahari yakobara ko kudragaje gukurira witwa Donnarumma hari vraiment nta bushobozi bundi equipe yitwa Paris Saint-Germain ruta equipe yitwa Barcelona hagati mu kibuga harashobora kwa maîtriser na Barcelona kubera ko iyimiriye ibikeneye abasatirizi ishobora gukura kwa amasolution yose ariko mugabo kuba batabafise vraiment ndabona ko PSG bisanze mu kibazo gikomeye uno musuvuze equipe ya Paris Saint-Germain kisanze mu kibazo no vuga ngo gikomeye cyane ubara amahirwe ushobora kuba witwa Rusene riko tuzi ko ari bamenyeza no vuga ngo beza bazi gukenyura bagakoresha ku bakintu uvuga ngo bafise bashobora gutanga umusaruro mwiza uri nko gufata Rusene riko kamuhanura cyo kaba nka Rusene rike nikigo ushobora gukora mufasha kugira ngo ashobore kuba ata ko yigenza neza agashobora gutsinda equipe yitwa FC Barcelona ko tumvise Barcelona nima ntayigarutse ko biragaragara ko ibintu byose bishoboka ino equipe yitwa FC Barcelona ibise iza gusangira imbere ya equipe ya Paris Saint-Germain mbega ho no muso wari amahirwe yuko equipe ya Paris Saint-Germain kubura abakiyi batandukanye ba Ousmane Dembele ukabura abakiyi batandukanye ba Kivyo Cavaleria ukabura abakiyi batandukanye bakora bakuno munsi hobaki hama ho wari amahirwe yuko kushaka kubona equipe ya Paris Saint-Germain yisho gutanga akazi igashaka kuba yigenda neza imbere ya equipe yitwa FC Barcelona urukino rwa FC Barcelona na Paris Saint-Germain ugarutse kuri kote ya Luis Enrique ukagaruka ukaraba no kuri kote ya Hansi Flick bose harabakinye nkenerwa babuze Luis Enrique twadonagwa abakinye ashoye kubura baba attack nubwo cyane cyane usanga Luis Enrique ariwe yashoye kubura benshi cyane gusumba bo Dieter Hansi Flick yashoye kuba ari karanabura ariko no vuga ati sigorugeze uko kumva ko Luis Enrique niyo nzira yo gutsindwa na FC Barcelona ariko kandi n'urukino jemba nako amahirwe menshi intsinzi za kubigaragara ku ruhande rwa FC Barcelona ko numumenyereza ndavuga ati Hansi Dieter Flick kubera yuko ugatse ukaraba abakinya afise solution zose zo mufasha gutsinda n'umugwa Paris Saint-Germain uretse yuko nivyashika akaza gukina urukino akaza kurukina n'ubwoba agategura umukino canka agapanga abakinyi akaza gushira mu bintu by'ubwoba mbese na Luis Enrique nyene nawe nyene niyaza bivanye n'abakinya afise canke abo yabuze akaza urukino yiyemera akaza agategura urukino gwiza neza agategura abakinyi neza akaza gutondeka abakinyi neza ego amahirwe yo gutsinda arahari ariko si menshi nkuko ndabona kuri nkeneye twamaze ko twumva neza Houston nako badukurikirana
Barcelona tumvise ko ibintu byose bishoboka ari iri favori gushobora gutsinda twasiguye abakinyi fise twavuze witwa Luis bakumereza Hans Flick twavuze abatandukanye bashobora kuba wanashaka tushaka kubona ngo Barcelona irabuze witwa Rafinha mugabo Rashford arahari uno musa kubura umukinyi novuga ngo nka Joe Garcia mugabo rafise witwa Wesley abakinyi batandukanye mugabo twada kuri equipe ya Paris Saint-Germain twumva witwa Ousmane Dembele kwa Paris Saint-Germain ntawo hari witwa Desire Doué ntawo hari witwa Marquinhos ntawo hari aba Beredo ntibako barahari na Kiviche na ntawo nyine ntawo hari uno musi equipe ya Paris Saint-Germain Luis Enrique hari uburyo ushobora gukoresha akina neza tugashaka kubona ko yashobora kuba yigenza neza agatsinda equipe ya FC Barcelona nico kibazo niho gihagaze novuga ati Luis Enrique gutsinda FC Barcelona biza kumusaba ko aza gukoresha miliye cyane nibyo twarumvise ko abantuze basa n'abari mu mvune uno mu miliye wabo Vitinha arahari nibwo akiva mu mvune ntiyakiva mu mvune nabwo nyene nibwo akiva irukani yakinye bose nibakinye uko ari babiri ariko kuza gukoresha bano bazaire Emery ndetse n'uno Mayudo oya ngaho iyo mediane uca banamwica ubundi naho birasaba yuko nimba bari ariho bakiva mu mvune nabo nyine baze kuza bameze neza kuko umukinnyi yari akiva mu mvune biragoye ko aza kuguha bimwe vyiwe yari afise nyine asamples bigoye biragoye ko aza kuguha ya karite yiwe asamples biba bigoye cyane novuga ati rero muri rusangi intsinzi ya Luis Enrique yari ishingiye ku bakinyi cyane bo hagati kuko abakinyi bo hagati nibo batuma nimba wabona ba Ousmane Dembele baza bigakunda ko bashobora gutsinda ba Desire vyakunda bakaza bigakunda ko bashobora kuza gutsinda nuko yari afise inomire yiwe ino trio yiwe imeze neza ishobora kudugana imipira imbere ishobora kuronka ukonijera umupira cyane hagati kugumana umupira kandi bamushikane kuri n'ubusatirizi ko bashobora gutsinda neza byoroshe ariko kandi kanatsinda Luis Enrique arafise abakinyi bashobora kumufatira neza ino attack ya FC Barcelona urafise ba Achraf Hakimi urafise ba Nuno Mendes bashobora kugufatira ba lamine Nuno Mendes aje ari mwiza neza 100% ashobora arafise ubushobozi bwo gufata lamine akamufata neza twarabibonye no muri finale ya Ligue des Nations bari kubahura na Portugal yaramufashe ku rwego rwo hejuru cyane batwara igikombe hari afise ba Achraf Hakimi nawe nyine afise ubushobozi bwo gufatira no mukinyi ntuze ya Marcus Rashford akamufata neza ariko kandi kanatsinda FC Barcelona nayo ni wa mugwi bafise umumenyereza azi kwiga uburyo ashobora kwikura muri situation zigoye nimba twarabonye Nuno Mendes bikunda ko afata uno mwana lamineYamal nuko umuntu mukinyi bari kumwe kuri yo poste lamineYamal atamufasha gukina ariko no munsi lamineYamal ari kumwe na Girekunde ashobora kuduga gaza kugora defense adverse ashobora Girekunde hakuna ashobora kuduga ugasanga ibintu byari waruteze ko bishobora kuza bigakora lamineYamal birahindutse bije gukora Girekunde za central uteze ko zitegwa na lamineYamal wa mupira waruteze ko lamineYamal atari cross kugira inje muri surface ego wamufashe biranse ariko azi kuntu ati nimba nduze ngankipanga ngankashika mbaze neza ko Girekunde bari ngaho ukabona ko umupira ukuntu usubije kwa Girekunde ibikorwa bije bimarijwe na Girekunde utari witeze novuga tere muri rusangi ukinoza kuba rugoye cyane ku ruhande rwa Paris Saint-Germain gusumba uko no vyita ko bigoye cyane kuri FC Barcelona iyi match burya biragoye ndiko ndiyumvira ko umutinoto zo mugabo yitwa Luis Enrique kumenga biragoye cyane gose mugabo sinavuga ko match azohita aza kuyitaka zoya uno mugabo afise abakinyi yateguye na karite zitandukanye z'abakinyi beza afise bashobora kumufasha gutsinda equipe izari zose ashobora gukina nazo umugabo yitwa Achraf Hakimi niwe yavuze ku munsi w'ejo avuga ngo uko biri kose n'abakinyi bose tubuze twe turafise equipe ifise ubushobozi bwo gutsinda equipe twa FC Barcelona baramubaza kuri lamineYamal avuga ngo lamineYamal agiye gufatana n'umukinyi wa mbere mwiza ku isi witwa Nuno Mendes kumuhagarika ibintu bishoboka cyane n'ibindi bigiye bitandukanye ravuga majambo agiye atandukanye remeza ko equipe Paris Saint-Germain ubushobozi bwo gutsinda equipe yitwa Paris Saint-Germain buhari bafise bugaragara Paris Saint-Germain bafise umukinyi akina muri attaque yabo yitwa Gonzalo Ramos mu Portugal nibyo ni wa mukinyi ubona ko ntashoboye cyane gose mu bijanye no gukina no gukinisha amaguru ngo gutsinda ibitsindo n'amaguru oya mugabo iyo dugije imipira ku mutwe numwe mu bakinyi bari danger cyane gose umupira w'amaguru tumaze kubona muri kino gihe Paris Saint-Germain nivyo ntiwigeze neza utegura umukinyi yitwa Kangin kubera ko wari ufise abandi bakinyi hagati mu kibuga ndetse no mu busatirizi ushobora gukinisha cyane cyane umugabo yitwa akaganguka k'agafaransa Desire Doué wari uzi neza ngo nzotegeza kugakoresha ubwo rero Kangin buricara kugira ngo tuze tugutegure wasfise umugabo yitwa
Bradley Barcola umukinnyi azi kwiruka anyaruka akomeye ariko kandi novuga ko ataronse umwanya mwiza wo kwitegura kubera ko ariko arakinira ku ruhande rwa ariko umugabo yitwa Kvaratskhelia nawe afise contribution yuzuye yo gufasha na defense akaje no gufasha no gusatiriza icari hanyuma rero kuri Paris Saint-Germain babuze Dembele na Kvaratskhelia yego abo bakinyi kubabura nikosa nivyo ku ruhande rwa Paris Saint-Germain ni kuvuga ni nka attaque yose ni attaque yose ariko ubundi ufise Barcola hari solution zindi ushobora kuronka zituma equipe yari yose kugira ku bwoba utaronka muri Desire Doué kubera ko Barcola n'umukinyi azi kwiruka anyaruka anafosa cyane gose nubwo rimwe nari mukunze gusanga ikijanye na finisi imbere izamu bikunze kumunanira cyane iyo ufise umugabo yitwa Gonzalo Ramos ni wa mugabo gerageje kuraba ivyo akina nivyo so umukinyi novuga ngo ateye ubwoba cyane gose mu vyo akina mugabo n'umukinyi ari danger umwanya wose cyane cyane mu mipira yo hejuru ku mitwe ubwo rero je sinumva ko Paris Saint-Germain boco bavuga ngo akazi kamaze kurangira nako ngo vyamaze kuturangirana nta kindi turi bukore kubera ko turamanitse amaboko ngo kubera ko ngo abakinyi babuze ngo ba Ousmane Dembele ahubwo je nemera ngo style z'umugabo yitwa Luis Enrique ni azaplika neza n'ubuhinga asanzwe bakinisha mu nkino ziwe dushobora kubona Paris Saint-Germain kandi iteye ubwo imbere ya equipe yitwa FC Barcelona kubera ko umukino wa Luis Enrique muri rusange n'umukino ujejwe gukora ku kintu bita hari je bita ngo je do 5 secondes no kuvuga umukinyi ushingiye ku masegonda 5 yego uwo mukino n'umukino uvuga ngo jewe mukimfatana umupira mwebwe turiko turakina equipe